nk'abantu bo ngaho ugasanga ntidukunda ibintu by'iwacu muga nk'umuntu ari hanze kumva arakwandika yabwiye ati ikintu wambaye ni ciza uzokindungire uzokingurire kubera wakibonye ku muntu hariya ukaca wumva amengo kibaye ica grave kandi ngaha atigeze agikunda. Karibu muri Inashaza. Mutanga iki ngaha mugurisha iki? Ibintu byinshi turafise amadeko yo mu mazu inkoko karibu rabe amasakoshi ibitenge amasakoshi akoze mu mahuba n'amaki nk'ibyo bintu byo ku gitoke amahereni kandi akoze mu mahuba turafise inkoko ibiyo tukabikora mu kirundi tugashirako inkwi intura zizi yego ndazizi turafise amahereni akoze mu mahembe y'inka nk'abi nambaye turafinyura amacupa tugashirako umugozi w'ikirundi kugira tuze turadekora mu mazu. nuko rero mwotwidondora. Amazina nitwa Ingrid Nzeyimana nkaba nkora ibintu by'ikirundi byo kwambara mu izosi ku maboko impeta amahereni n'amadeko yo mu mazu. Uvuga ko natanguye nko muri 2017 natanguye d'abord nakuze mbona muhira bajisha cyangwa ndabikunda natanguye nkora ndayakora ndayambara abagenzi bakambara ko nambaye utuntu twiza mu ntanguro gukorera abagenzi hama nshaka kubigira nka business. Bari hagati mu gihugu nk'ubu ndashobora kubona model y'ihereni nk'iryo wambaye ihereni ry'ikizungu nkabona ingene wambaye nkaca ndaricapa nkaca mpereza bajya abantu banje banjisha bari ruguru nkababwira ati shaka ihereni urikore muri ibi ndaguhaye urinkorere gutya bakaca barinkorera bavuga ko bakorera ruguru nta bariho ngaha ndabikorera ruguru nkabimanukana ngaha i Bujumbura. Nkitangura hariho abaza bagaca kubakaraba nk'ihereni bagaca kugira ngo kavrema ngo urashobora kugurisha ngo 10,000 ukumva nyene kandi akakwidogera iki niki muga ntiyibaze ko ukoresha inyuzi waguze ntiyibaze ko hariho matiya kukura ruguru ntiyibaze ko hari abantu uhemba ugasanga nyene akakwidogera ngo yangu ujya naramhevye arazimba mugabo hari ababimenyereye ubabwiye akazi kawukora canke abonye ingene uriko urabikora aca bitahura. Ikintu ca mbere nohanura abajene nuko basohora ibiri muri bo je bwa mbere narabikora muga nkitinya kubera abagenzi bambwira ngo yangu ivyo bintu vya kera nta muntu n'umwe yobigura mugabo je ndacambaye kumva umuntu arambwiye ko kimbereye canke ugasanga nk'abantu bo ngaho ugasanga ntidukunda ibintu vy'iwacu muga nk'umuntu ari hanze kumva arakwandika yabwiye ati ikintu wambaye ni ciza uzokindungire uzokingurire kubera wakibonye ku muntu hariya ukaca wumva amengo kibaye ica grave kandi ngaha atigeze agikunda umva no bahanura abajene bandi bafise utuntu bakora ko bobishira habona jewe ndose n'umujene afise ikintu ciwe yikoreye ndaryoherwa ndamubwira ati urakizana ahantu hore ndaca expose umuntu aje kugura nzomubwira ati nakaya gikoze n'ubundi wese uzomubwira azoza arazana numva binezereye cane ndose undi umuntu akora ikintu agikoreye ngaha. Ikoze rero kuba mwatwakiriye muri Inashaza. Murakoze namwe karibu kandi. Ego tuzogaruka kugura twavyiteguriye. Murakoze cane. Ariko sinagiye kubaza umuntu byose ukora nigikukunda muri byose kimukunda amahereni